Mbega yemwe inamba ya Mariko ko ntayibonaga yemwe ndamutelefone tugende kumuyaza wa muntu yamape genda yibonye. Allo be Marikiyo bimeze gute Marikiyo? Tugende kuri ya mape mbe wabyuce ngo tugende kuri ya mape duhure hano ruguru kuri impande ya kakayira kamwe kaje nyene hariya mwako wa muntu. Yego ingo nyaruka nyene wa muhungu we ni hata Komera mwindi wa. Mbe Mariki. Namna. Umeze neza. Tenda kweli. Yego. Hajara ko telefone akumenga wariri kure gose. Nariri kure mugana je niruka kubera ibibazo. Abana bashaka kunyica. Yego. Nurujya muze. Hajya ahantu je yampaye. Nateye ibiro 20 bampungu. Sawa. Ndahakuri ibiro 3. Abana bashaka kunyica. Abana baje kurembe. Eka je hoho nakamara amazi. Urazi ko je byaje nkitana abagore babo. Ndabibonaga mwene wawe. Kandi urazi ko papa yaturiye. Yamuze umenga sinzi vyiwe. Abo bagore babiri barandembeje umwenya ari amatumizi ngo mazo ntware ngo wanyereke ngitongo papurazi katarongo yamaho nayo ifite ntakantu nagumvirize rero ndakubwiye yamuze ubu ntari muhira tumusange yo we mani wowe wasinzirano yamuze yego Mariki tugende tumurambe tugende tumuyaze aduhe yewe byanje birandiye nabihaye itongo bimbwira ko hameze neza none ubu ngo hageze ubu bikomeje ngo nabahaye ngo bateye ibintu bibiri ngo bahakishije kimwe n'inzu amaze neza ariko hanahaze kuko kwari kundonyora mwijoro ndaguturikije none rero ubu ndumva menga zibaye intambara none bashe nkora iki ko nisaziye bigende gute bariko baranshira mu bibazo bikomeye bampamananiza je ndabigenze gute Ndaga kweli ukuntu ndabigenza byase kweli hano hozasitse nk'imigi ihoreba sugushira nk'imigi zaneye Kumeri wawe mutsi eka meza papa ni meza papa ayimisa mbona nakimeze neza jere munyise bitameze sigaye twaheze umuze yasigaye yabyibuye nemuze wewe aho kube waturiye niyo mpamvu guma ubyibuye sawa bwana mwe ngumugore ntamworoheye ni wasigaye yici nda umugore we ngo ntanakaza aho kubera warongoye abagore babiri aha hari utameze te gufyonyora kwafu ya mabondo nkawe wamuzate ngo no kudutude yakangura byatuza tubabimuzehereje nakukize ajya hano wampaye je nari yarangije ndahiga imbuto ibiro 20 shaka je niyungukire ubazi ko mvisa abana jewe ndanicare maze kubyo biro 20 ikakwiyaga kazeni muri kugira maze kubyo biro 20 icha maze gutera nahakuye ibiro 3 ukurenge ndakubwire mutana umva ushaka amahoro yego nshaka tugabure Ratemano vyeme cyo kintu nigikunda abana ndababyumva nimwe mu banki cyangwa igenda babana newe kuvuga gucyo jera nke ntaravu sawa ni kujya nyene je cyo kintu nababwiye nigikunda wene nakubwibanzo hakara maze cyuranga nigana shidatsa uribuka neza na neza yuko je dadori abo abagore bo babiri nakubwiye yuko jewe nkeneye ahantu ho kurima basi ni utoma hanini
uzomara gato ya mugankaronka oyo una bindi bibazo turagabura nikibaho navyase turagabura none basi munakubiza ukuri aho ujya mugore wawe yamaze guhimika azanye mwe akakongo yamaze guhimika muta yamaze guhimika murabona kuza kumburuka ngaha mugatuma je nambara ubusa mu bana nkamwe mwamihimbira je murabona kunyambika ubusa ngaha nyimba ari uko hongiye kugura telefone ya Gusaba ngiye kugura telefone ya Gusaba je nabonye nk'umusigaye mugayana mwebwe mwabasenze murabona kanitore n'imoto zanje kamanze ngono ngaha kuruyusi mwamishenzi mwe nimba mwaye muziki wanje ntenga aya n'amanyari amishenzi mwe mbiri mugende mubandanye atagira usubira kumbura nahajya nzohabaka najya nabaye nzohabaka abasatsi kakaze jikino nobona nyamukuru nugenda kubatwara jera nakabona hengo akari hariya yo karinda kendama kajya kaze gafise izo nguvu ndakenda pe warize impuka zijya nguvu kaze fisa haze hombe kakubise kupengo nyene ngo kibazo kana nani wari kwe byanya ndanababaye ku gasosi umvirize reka nyamukuru usagenda kici nakunze gafise izo mbaraga we naye nikaye gukurikirana ndabibona kibazo ni tuje kubatware batumarire bino bintu byacu twasinokwera uzarimbura bitatu wembere biro bitatu kandi ngo waravyawe oya shamutse werinde oja mutse tugenda kubatware tuzobisigura nta kuri tuzobisigura nta ngorane ngwado kubisa makuru